barayamaze bati ngo akabeba k'uburoho gasongora umunwa. Abandi barongera bati ingoma biroroshe kuyiba ariko namananiza ikabiranagoye ngo aho uyivugiriza. Benshi bariyumvira byagenze gute Paul Kagame, inkotanyi, RDF, eka izimbwebwe za Sarambwe, AFC M23 byabagendeye gute bagwe muri kano gatego ka Uvira? Bimeze gute? Uruhara rwa Son Excellence General Evariste Ndayishimiye nuruhe? Benshi baravyumvira ko ariko biragora gutahura ukungene bageze ku rugero rwo gufatwa no kugwa muri kano kamashu gushika ano mango turiko turavugana bakaba bari mu kimwaro nkuko bavuga rero hakujya Kanyaru, ekaba kafise ibimaramare babuze bacira no bamira babuze uko basohoka, bakaba baguma bari bamaze iminsi kuva ku munsi weje mwarabonye bigirisha bikwegesha amaguru ngo bariko baragira ngo imyamamazo ngo migumuko ngo igaragaza yuko ngo abene gihugu waraba ama video wagira zoom ukabona ni baba AFC M23 ukabona ni babandi nyene bari muri mijya migwi, eka mwarabonye n'ama audio murumva murabona n'ama video murabona n'ivyandiko aho abakongomani nyezina bene Kongo, bene Uvira, bene Bukavu, bene Goma bandika bavuga ati mutubabarire ntimwibaze ko twagiye muri no manifestation ku bushake, ahubwo badusunikiyeyo ku nguvu, baduteye ubwo baratubwira ati ngo bakoresheje aba chef de serire canka aba chef d'avenue ngo bababwira ati gende mubabwire utazotonda tuzosiga tumubongo y'umutwe, nitwasohoka tuzogenda tumubongo y'umutwe. Niho mwabonye bitabiriye ariko munyereke video mwabonye banezerewe batwenga canke basa n'ukuri nk'abantu bari biteguriye kuja muri manifestation. N'abantu barabyambariye ubukabutura sinzi bw'ubujezi niba babavundura uko babavundurura babashira mu murongo rabatsijya mpapuro. Bijya bintu nta na hamwe mu Buvira bavyemprimiye. Bijya bibashe bari bafise ni bibashe bigaragaza ko vyavuye Kigali, kuko hajya mu Buvira narabajije abakongomani, mwarabonye ko ejo nari mu makambi mu maison de transit ayo impunzi ziva muri Kongo zishikira, naravuganye nabo ndababaza ibi bintu mbona kuko umwanya namazeyo nagiye mu maison de transit abiri, ndabaza ibi bintu hajya mu Buvira hari abantu hari ahantu mubona ko muri no situation amabotike yugaye, ama imprimerie, ama secretariat public n'ibindi byinshi bigenda vyugaye, hari ahantu bo kwemprimira bino bintu ukoresheje ubwenge ucutahura ibintu ko ndavuga ko ari ivyo, kuko nabogize ngo baragize effort yo kwemprima hari ibipapuro birenza ama A4 byasaba ko baja kwemprima kuri imprimerie. Hajya mu Buvira nta service nimwe ihari iri kirakora mu bijanye n'ivyo. Ibi niko ndababwira n'abakongomani bajya mwabonye twako turavugana n'abandi benshi twagiye turahura bavuze bijya n'ibintu bakuye mu Rwanda hajya mu Buvira nta muntu ariho yo kwemprima biriya bibashe bimeze kuriye. Bigenda gute rero? Nenda babwiye ko nje kubabwira uruhara rw'umukuru w'igihugu cyawo cita cy'u Burundi aho yabwiye Trump abwira na Tshisekedi tuza ndabereka ukungene dukwegera imbeba ya mununi caburoho. Umuntu adashoboye gutungwa nibigize igihugu ciwe, umuntu ayirata ko igihugu ciwe gisa neza, umuntu yirata ko igihugu ciwe giteye imbere ariko agatungwa n'amaraso, agatungwa n'inzoya, agatungwa n'inda bakuramwo mu bakenyezi bagenda barica mu nzira zigenda zitandukanye, bagatungwa n'ubutare n'agataka bw'ikindi gihugu, mufise urubibe, mufise aho Rwanda rugarukira ariko mukagira complexe d'infériorité. Twe turabarundi muraducoza mu Burundi bishoboka vyose, ariko twavuze ati jewe nko kubgaje nababwiye ati jewe igihugu canje aho nzocima iteka nzi neza ko kizohava kinyima imva, nzokigwanira gushika ku mpwemo ya nyuma, gushika ku mwuka wa nyuma nzogwanira igihugu canje. Ariko birateye isoni kuja nkaho ukirahiza uvuga ikinyarwanda birumvikana, uri umunyarwanda uragaragara, ibintu byose ni umunyarwanda, haba kuva ku ruzara gushika ku mushatsi uri umunyarwanda, mugabo kaza ngaho neza ngo ndumukongomani w'umurwandofone. Ntibigeze babaho, reka kugira complexe, nimwemera u Rwanda rw'iwanyu, ni mutahe u Rwanda rwanyu rwiza niko mutubwira mutinyiki. Ayo mashamba ya Kongo data wanje muvuga ngo Kongo iracafuye, Kongo ngifise umwanda, Kongo ngirimo abaresefere, Kongo ngirimo abandomboro ya soro, murondera yiki mwogenda mu gihugu cyanyu ciza c'u Rwanda muguma mwishimira muhayagiza mu makungu. Ariko imbere yo kongera ndabereka ukungene strategy ya Son Excellence Evariste Ndayishimiye hariya muri Amerika yabwiye Trump, reka ndakwereke ukungene nkwegera mbeba ya mushushwe mukamashu hinge. Ndabasangize kano karirimbo kano ga passage gusa gatoyi, hanyuma tuce tugaruka muri studio
tubandanye n'ubusesanguzi eka n'amakuru n'ibindi byinshi bigenda vyinyegeje muri ko birategurwa muri Uvira. Inyuma yaho tubonye urwandiko rugaragaza ko bagiye gusohoka. Ndababwira n'ibiri nyuma, hari n'amakuru avuga ko abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, yaba ari ya leta y'u Rwanda yo mu mahanga, yaba imihari itavuga rumwe na leta, eka umuntu wese azi ko adahumeka impemu zimwe na FPR Inkotanyi na Paul Kagame hariya mu Rwanda, bose bivugwa ko ndashaka ko ndabitohoza, ariko aya makuru ndamaze kuyabona ko bahava bahurira muri Amerika, bahamagawe n'umuemiseri wa Etazini hariya muri Washington, amasaha yo ku mugoroba hano wacu mu Burundi, 18 zo mu Burundi. Murumva ko ayo makuru tukayashira kintoki neza na neza ari officiel, cyo tugaruka dukora ikiganiro tuyabamenyesha. Reka tubanze tuje umvize kano karirimbo, tuce tugaruka tubandanye usesanguze. Kano nako kwishimira igikorwa c'abarundi keza nakunze kama kumutima buri gatoyo ufise ubutore bene intwaro y'intwari uramibara naco no kuwa wifurije byinshi Muzagarare wari baruti imvura nyazo ziharanira amajambere na Murundi w'umutima yovyibagira. Yes, nta Murundi umutima yovyibagira. Gahugu kanje nibaza neza aka karirimbo karanyuze abarundi eka n'abanyarwanda baharanira iteka nitekane n'umuntu wese yumva runo rurimi rw'ikirundi, yaba umukongomani yagize amahirwe yo kumva runo rurimi rwacu rw'ikirundi. Ndizera neza ko abafurero surtout abaha n'abandi benshi batandukanye ko bumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Na aka karirimbo ndagashizemwo atari kwishima ngo nuko ndiko ndavugira igihugu cyane ciza cy'u Burundi, no, ndagasizemwo kugira mwumve ko mukuye guhaguruka mukumva ko mwogwanira mukoresheje imbaraga zose Imana yabahaye, mukibuka igihugu mwavukiyemwo, mukibuka ko Imana kibahezagije, kirimwa kikimbuka, kivamwo imvura, kirimwa amahoro, kirimwo ubumwe bw'abarundi bose, binyuranye n'aba bakorana na bampatsi ibihugu wa societe civile y'agasakisaki, aba ba Pacifique n'abandi bagenda batandukanye bashaka kudusubiza mu ihumbu. Indoto zaba ari amacakubiri, mwarumvise agira ibintu vya diaspora hariya hakurya, singuma shaka kubigarukako. Ariko hari ikindi kiganiro cambabaje, nabonye abantu babiri bita karaba promotere canke bafata mu mugongo abanyempano surtout abaririmbyi ngo bategura ibiteramo, bafata mu mugongo abaririmbyi n'abakomedie, abantu butugenegene bategura ibiteramo muri Canada, muri Sweden n'ahandi henshi agenda hatandukanye, ngo bagashira kuri afishe Kidumu na Kigingi. Ukazava ngo abantu baraje ngo twe ngo aba bantu ngo wapi ngo batandukanye, wacu usanga ngo concert ya Kidumu ngugiyemwo ngo abantu b'ubwoko bumwe, ngo concert ngo ya Kigingi ngugiyemwo abandi bantu b'ubwoko bumwe. Ibi bintu mutabiciye mwebwe mwaba abo yo diaspora ya Pacifique mwavyaye hanze, ibi bintu mutabiciye swat bizokwega inkumbi mu gihugu canke bikwega inkumbi hiyo nyene. Ariko ikintu gusa ndababwiye, umuntu yakije umuriro, ibi bintu vy'amoko muguma mushimangira, je ndabivuga mukaza mukantuka muri commentaire, ibi bintu muguma muzana vy'amoko. Mu Burundi turi bamwe, mu Burundi dushaka kugwanira igihugu cacu, tuve muri kano gasuzuguro ka misi yose ko kubona umengo mwotu abarundi nuku ukaproducer ko ratuka igihugu cyawe ciza, ukacuja muri commentaire ngo iyo ntwaro ngo igize uku nuku. Okay, nimba wewe wanyi ntwaro ukunda igihugu cy'u Burundi, umaze guterera iki? Wanyi ntwaro sawa, hama igihugu cy'u Burundi ni gwawe, nico uvukamo, nico uharanira, nico uri kuragwanira kumbure kugira ugarukemo. None uzokizamwe ari umwanda, uri kuraterera iki kugira igihugu cawe cubahike mu makungu? Iyo ntwaro kumbure ni yahava ko kumbure atawutwara ibihe byose, kumbure niba hava canke bakahaguma muri ivyo bibiri. Nimba uzohitamwo kuguma mu mahanga, nimba uzohitamwo gutaha, igihugu cawe kivugwa gute mu makungu? Mbega ninde ariko arakivuga? Aha nagaciyemwo, ariko icanzanye ni situation ya Uvira n'amakuru no kungene bimeze, umugambi wose
plan yose iri hano muri kino kiganiro no muri no busesanguzi. Ariko ikintu gikora ku gihugu canje cy'u Burundi nababwiye muzoze muyayata ku bindi vyose, muze mupfa imigambwe, muze mupfa ubwo burebure bwanyu, muze mupfa ivyo mugomba, ariko ivyo bintu vy'amacakubiri, ivyo bintu byo kugwanira ku gihugu mukigira n'imbere kirimbiraniro ahantu mugwanira ntavyo dukeneye. Ibintu by'uburofa mugwa mushira imbere ngo abavuka kuri abanaba ngo bavuka muteranya ivyo muteranya mugira ama metisage n'ibindi ntavyo dukeneye. Nibigume hiyo nyene mu Bubirigi, nibigume hiyo muzaza nimbari za Montreal na Quebec mwirundanirije, ariko ayo macakubiri twebwe abarundi ntayo dukeneye. Turi mu Burundi, abasigaye mu Burundi duhema imwe kandi dushaka amahoro, dushaka kubona igihugu cacu giteye imbere. Apana ibintu bazana vision ngo iyo vision ngo ntizobaho, ngo iyo vision ngo igize ukunuku, ntavyo dukeneye. Turabaciriye umurongo utukura, ntavyo dushaka. Ivyo vya Red Tabara nabo nibaza nk'ikiroberi, turafise igisirikare cugaye citwa FDNB. Turafise n'igipolisi, eka turafise n'abene gihugu bari ready, tujewe turi ready kugwanira igihugu, itekane ry'igihugu cacu. Rero ibi bintu byanyu mwashize mu mutwe ni mu bice mucire birarura. Nako ndavuga rero ko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yagaragaje ubutwari. Jewe iyi ni analyse ndiko ndabashikiriza, namwe nimwicare munyige, nimwicare mutahure ibi ndiko ndababwira. Yavuze ati uriya mugabo w'uburoho n'amarara nkariya, reka ndakwereke inyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro naje ndayahagarariye. Mwarubise ijambo Son Excellence yavuze, nama narisubiyemwo. Yaravuze ati ngo gusinya amasezerano ni ikintu kimwe, ariko kuyashira mu ngiro no kuyubahiriza ni kindi. Aha rero niho bizirikiye, niho agatego nyezina kari. Mwarabonye Uburundi bumaze kugira kariya gapiège, kariya gatego nk'uko igisirikare cy'u Burundi babashikirije. Narakunze ukungene userukira igisirikare cy'u Burundi mu gihugu cyaho ciza cy'u Burundi yababwiye ati kuva mu mateka, kuva babumba isi bagacapa bakavuga ati Uburundi naha bugarukira, nta musi n'umwe igihugu cy'u Burundi kirategwa ngo gitsindwe, nta musi n'umwe mwasa arinjira tugende tutamuhondaguye, tutamukoreyeko, nta musi n'umwe. Arangiza babwira ati agahinda kari inyuma. AFC M23 bavuga ati sa mwumvise ririya jambo bagize bararaba ahantu bari basanga bari muri zone rouge. Twarageze muri Uvira, bimeze gute? Tanganyika mu misozi miremire, Plaine de la Rusizi. Bavuga ati basi karabaye. Bo bari hariya mu majambo menshi, bari ko bararunda ibigwanisho hariya ku mipaka, bari ko bararunda amabrende yiki ko twari turindiriye gusa tuvuga umuntu. Ahubwo abantu bafise ubwenge nimurondere umuntu yitwa Paul Kagame, mumuhe akantu kagasara bwaye, kuko yarahiye cyo baravuga ati aha ni ikintu kigomba kibe. Abantu bonyene natakarije Kamanyora n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Abana mu Rwanda baramaze guhera. Iyi Plaine de la Rusizi bagomba batunyukure, basubire batuvugute, ariko arakebwa. Hanyuma hariya Tshisekedi n'umwubaha wacu aramubwira ati Trump wabonye kera ko twahejeje ngo wirabira imbebiri mu kamasho. Trump avuga ati okay vyarangiye. Irindi kosa rero baheruka gukora, ikosa bakoze abanyene AFC M23, amasezerano yasinwe muri Amerika n'amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda na Congo, n'est-ce pas? Inyishu ndazi kari si. None ni gute muri communique y'amahoro data wanje ko bavyise ngo turemeye kuzova muri Uvira, ngo kugira ngo twubahirize ngo amasezerano y'amahoro ngo yasinywe muri Amerika, mwariyo vyarabaraba birabaraba ko baba misose mwavuze ntibituraba, ngo twe turaba n'ibintu vya Doha. Okay, Doha niho bababwiye ni muve muri Uvira. Ni Doha yavuze va Uvira? No, ni Washington, ni Trump. Aha niho hacagaragariza rero bwa buntu bwanyu ndababwira ati muracanga abarundi twarabamashe twarabagitse kunuku twarabavuga muvuga utabande, mbona mufise akanwa ibikorwa zero. Aha mwicaye hasi nimushe kwicara hasi mukiga mukavuga ati kabisa General Evariste Ndayishimiye yaradusize mu mutego turawugwamwo, birangiye ni bibiri. Swat
turagira strategy zacu kugira tuve muri Uvira tugumane basi Bukavu canke Goma canke batugunyugute dusubire mu Rwanda imbokoboko nk'uvuye kuragirira inarume. Rero nako nabwiye ko Kagame yararungurutse asanga ahantu Evariste yandikiye inkoni ziriko zirafata akazuba zikamuka neza twagomba tuje kubahanisha. Avuga ati ziriya nkoni ziduhereye ko twomererwa nabi. Baba baranditse iriya communique yanditse mu Congereza. AFC M23 yari kunze kwandika ama communique mu Gifaransa menshi abari mu Gifaransa. Iriya communique makuru sindayemeza cyane ariko hari amakuru avuga ko ijya communique yiyandikiye Paul Kagame nico gitwa mwabonye harimo turiya dukondisyo. Uriya n'umutwe wa Paul Kagame ngira naba Makenga hariya naba Mubarake baricaye baravuga ati tuveyo nk'abantu b'intwari tukuri turamwaye. Bavuga ati amakuru ava muri abo nyene izo mbebwe zasanga avuga ati twarahuye n'uruje n'uruvuye sinzi yo ruvuye baratunogeje baratuvuguse baraducucuma ntitwogenda tudahonyoye mu mazi ya Tanganyika. Baraza bashiramwo ibirenge birangira babizitse ngo baje ngo kugirira Noel muri Uvira. Ni wanyu nababwiye ati kura complexe d'infériorité tayi wanyu mu Rwanda mureke ku imyaka 70 muzira ubusa ariko nta busa muzira. Inzira karengane n'abakongomani mwirirwa murica mwe mamuko murinjiza wamuko muri bubutare wamuko muratungisha imiryango yanyu wamuko murubaka ibizu bizunguruka wamuko muragira mu miduga izimvye n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ariko kurota gufata ubutaka bwa Kongo ivyo biri kure kandi aha mwahejeje mwanasezere erere mwakoze niyo kuza kunyoboka ariko ngo basirikare b'u Burundi ngo twarabavuye basi iruhande yo guhangana nibiki. Aha nta soni mwumva kubona mwasinye amasezerano y'amahoro rokatre bakabaha 3 jours. Igihugu cy'u Burundi 72 heures mutatsi guharura ni minsi 3. Igisirikare cyacu kikavuga teka twigirire aka kantu k'ubwenge. Namwe mugaca mwumva nimba ari abamaneko mwashize muri Uvira mugaca mwumva ngo nta muntu ariyo musirikare w'u Burundi ntakigaragara sinzi bimeze kuna kuri yangira barasohotse. Namwe muca murasoboka mwijoro ngaba abanyabuvira bababonye ku mutaga ngo twafashe Uvira ngo mugiye ku ma frontiere n'ikindi kintu. Mwe mufise ibintu byinshi bigaragaza ko ari mwe muri abanyarwanda muri ko muragwana muri Kongo. Ni gute Uvira yofatwa umunsi mukuru kagirirwa mu Rwanda? Mbe ni gute Uvira yofatwa umumenyesha makuru nako mutangaza makuru? Umutangaza makuru wa mbere akaba Scovia. Kweki hatajwa RFI, hatajwa France 24, hatajwa Al Jazeera, hatajwa Kenya, hatajwa Uganda, hatajwa Tanzania. Twihoze abarundi basi muri challenge nabo. Kubera ikintu mugira IQ, hano ni muhagira. Murakora ibintu mwihuse mwibaza ngo no kwiyemera ngo no kugira iki mugasanga ubwo bwiyemezi bwanyu mwabukoze cyana bibateje uruhagarara bibateje ibibazo mwitaye mu mitego kumbe ntimwakarikiye mwe mwaharuye turafata hamaduhamagare izimbuga ngurukara bumenyi nyarwanda zize zigira ivyo zigira mukarugika n'abasivile barasaka cata kamera kagenda riruka. Ni gute nimba atari Rwanda ariko ruharasa Scovia rero yohonyora ubwa mbere muri Uvira. Nico twandababwira ati mwebwe muravuga ibintu kubera gufana nka kujya abantu bafana ama equipe ariko ntimuharura. Ingaruka ya Uvira rero reka muyote. Ingaruka ya Uvira reka muyote. Reka ikimwaro cha Uvira mucote ariko mureke guhenda abantu ngo mukuweho na Trump ntimukuweho na Trump mukuweho n'igisirikare cy'u Burundi strategie militaire ahantu ari enda mugirire uko. Sinzi ko nzi gukubita n'ikibada neza ariko ni mwitonde. Harakajambo kavuga ati umurundi kuvisi yaremwa ntarigera neshwa. Mugenda musome mu mateka musome mu archive barabibukije na Kirundo barabibutsa n'ahandi kumbure mwaragerageje kugira amajanja Burundi kenshi muheruka gutuma nakandi kantu kiboreje hari ya masaporo mu za Nemba Gasenyi turashira kintoki n'ubundi bwinshi twashize kintoki mwaragerageje 2015 mu Burundi dushira kintoki
ubu rero kuza ngo Redi Tabara ngo Godefroid Niyombare abarundi tujya tugize uku nta murundi uzora aja gusesa amaraso mu burasirazuba bwa Kongo no. Rero bakunze Free Podcast TV akanya naka kanya twasezeranye naka kugira sinda barambire ariko nimumenye ko Uvira bafise ikimwaro baraye bagize ikimwaro baraye bamaramaye bacatangura kwizanisha utujambo ngo amakondisyo nta kondisyo nimwe uno munsi ni Rodi 17 jewe di Rodi 17 ku mugoroba nina basangayo na Rodi 18 mukazindukirayo muzoba muri abantu babagabo hama ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe ndabakengurukire cyane kandi mwe mudahengeshanya kubana natwe twari tuvuye ku mirimo tuvuga ati reka dushike tuyaga n'abakunzi ba Free Podcast TV musanzwe mubizi ko commentaire ariho duhurira kenshi na kenshi kandi ndasuye gutumirira hari aba M23 mba batamurashe Damascene sige ntamubona garuka muri commentaire na Jean Nepo na ba M23 baratse ku mugaragaro mu nzokora ikiganiro ndabereke amafoto yabo naracengetereye umuntu witwa Damascene mukunda kubona za muri commentaire n'umuntu witwa Jean Nepo n'undi mba yitwa nde aba nabaye mu 23 bazi n'amategeko kandi nibo bari muri bajya guma propager amakuru atariyo biranagaragara ko baba baracengetereye amagroupe amwe yo hano mu Burundi nico gituma bijya bintu vy'ama propaganda canke ibintu vy'ama intelligence artificielle n'ibindi binyaruka no kubiga ko tukara amagroupe boba barimwo amanimero boba bakoresha hanyuma tukabiga ko tukamenya aho baherereye hanyuma tukabashirako intoki nimba babikora bari hariya naho nibumve ko twamaze kubamenya Damascene cyane kuri Free Podcast TV ni wakunda kuza n'uwo yitwa Jean Nepo murazobabona nimba batamaze kubarasa kuko haraciye umunsi ntabonye Damascene aza gukomanda rero mugiraho muba mwubahwe mwirigwe neza kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025